n'umwe atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha kubwacu, kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Yesu intimba zacu nizo yishizeko, imibabaro yacu niyo yikoreye. Tweho twamwiyumviriye nk'uwacumiswe, nk'uwakubiswe n'Imana akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ibicumuro vyacu, yajanjaguriwe ibigabitanyo vyacu. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishago yiwe niyidukiza. Twese twari twarazimiye nk'intama, twese twari twarasabagiye, umwe wese ajana inzira yiwe. Uhoraho amuremeka ukugabitanya kwacu twese. Yaracuranguzwa akarendeka nk'intama bajana kw'ibagiro, canke nk'uko intama itekereza imbere y'abayikata ubwoya, niko atakuye ku munwa. Yaragiriwe nabi aratsindishwa, kandi n'aburunganwe rwiwe ntawigeze abishira ku mutima. Ibicumuro vyacu nivyo yakubitiwe. Nanje nawe rero ibi tubishire ku mutima, tuvyiyumvireko, ariko kandi tubishimira Imana. Ikigeretse kuri ivyo, twirinde gukora icaha, kuko twoba tumutonetse muri za nkovu. Ndabifurije Pasika nziza, Imana ibahezagire.